Amka mtoto, bado hujafa. Amka mtoto. Nagiye kubona inka zibiri nini na ntoya zikwirukako. Ma unaenda mwanangu, nimekufanyia mwanangu, nenda nitakufanyia. Hello. Yes. Baadaye tunavuga naye, nimeelewa neza. Turakuririye ma, ayi mana we, tugirire neza, bikomeye uzoroshe, bigiye kuba mwami, mwami Imana uturengerere. Amka mtoto, bado hujafa. Amka mtoto. Amka mtoto, piga wauni. Amka mtoto. Amka mtoto, konde. Amka mtoto. Amka mtoto, bado hujafa. Amka mtoto. Amka mtoto, bado hujafa. Amka mtoto. Amka mtoto, piga wauni. Amka mtoto. Karibu. Yes, ashimwe cyane. Meze neza. Ego. Karibu. Ego namwe ni sawa. Ego turashima Yesu. Ndabibona ko ari nacubara. Karibu. Ndaryohewe. Cyane birandumbaye kabisa. Wari warameze. Twahibanye no kuri Wowe waramivye gose. Saje imyanya. Urabona ibi bintu byo gusenga. Imana nari nibereye ahantu ndiko ndisengera numva Imana igiye ngo haguruka uje Ngozi. Ntahazi. Ndafata bisi ndaduga Ngozi. Nshitse ku muhano rahimbye ngo hagarara. Ndinjira.
sanga uwo muntu agwaye aremvye. Muri iyi si hari abantu barusha, uhava wiyumvira ufashe ibibazo by'iwawe ukavyita ngo nivyo binini. Hari abandi bantu barusha. shana kuri Uwo muntu twamaranye indwi ize, zibiri abantu mu gisagara ca Ngozi baratangara, baraza barasamarira. Nane ndababwira ati si jewe, ni Imana Data tusirikira bikora. Iranavuyeho yakiza. amen. Ni kuri Imana yari yesheje icubahiro. Ubu muri jewe namanutse numva nukuvuga igisagara c'Ingozi baraza kavuga ati nukuri tu iki gitangaza cy'umuntu. Burya avuga ngo twari tuzi kwibujumbura ngo tabantu abasenzi bariyo mukumbe nuko ndakubwiye Imana yarahabaye irankoresha. Nukuvuga yarerekanye ubutwari bwayo mu gisagara ca Ngozi. wow Nubu ndavyibutse ndumva ko nkwiye guhimbaza Imana ko amen. Nanjye ndanezerewe mama Rebesa. Eka shaka kuduharage inzumi zo nkuru numva afite amakuru menshi. Ni birebire kandi Afite amakuru menshi Imana yakoze. Eh Genda uze tuyaje. yaje gusengera nkuma ngenda we nk'uruzi. Maze kuva rero Ingozi nafashe igifungo cy'iminsi 3 kugira ngo nshimire Imana ibyo yakoze cyane. Ikintumye wawe rero Imana yakoze. amen. Burya icyo nkundira Imana icyo ndayikundira nuko atakintu coba ku muntu itamubwira Tamwibi akabanga nta kizogira isi ufa kuyubaha gusa. Jambo ryawe niko rivuga. Rero wibuke ko hari ibihe twabayemo, ibihe wabayemo itari bimeze neza. Mugabo kubera gusenga Imana ishiraho agaco cyane kandi nibaza ko birimo uriko urabibona. Imana nakitanguriye n'ukuri nakitanguriye vraiment. Hanyuma rero Imana yantumye ibyo nkubwira, hari ibyo yanyeretse ikirambarira muri uko kubona. Icyo novuga ubwa mbere bwoko usenge cyane. Iyo Imana yashizeho agaco abantu benshi barijajara. Muri ako gaco nyene Satani agahagarara ugasanga umuntu araneshejwe bivanye n'ukuntu yaciye yijajara. Wewe rero Imana yarakubiriye ubuntu iguha gaco. Yambwiye rero ngo subira ube maso cyane kuko hari ibindi bihe bibi bigira bize kandi bita vya bindi bwanjye. Nagiye kubona inka zibiri nini na ntoya zikwirukako. Yesu Hamwe naje mbona nukuri umwana wa mama aragize ikibazo. Ivyo bivuyemo nje kubona imvura nyinshi iri kunyagira, harimo n'imvovo isa nabi cyane. Ivyo bimaze guhera nagiye kubona kumva Imana imbwira ngo genda umubwire mufate iminsi 3 muri ko murasenga kugira ngo uburakari bw'ivyo bintu bugabanuke. Ubundi bwogo bizoba kandi bizoba niko Imana yambariye. Cyambona kugira iki kuza kubikubwira kugira ngo witegure hakiri kare. Jewe myanya ndayifise nico gikorwa njejwe, nivyo nahamagariwe. Wewe ni waba ubona ati nejo nchanza mugabo byiza wo bipanga kare. Nuko ibisigaye humure Imana irahari kandi zo kugwanirira. kandi umugisha ariko gusa tutegura umwanya wo gusenga. Hello.
baadaye turavugana hanyuma numva ntamerewe neza. Yangengen mai, hilelem shen mai, na yangengi mai, hilem kokota negi mai. Jinga mai, jinga maji. Kokota. Teke mai, kokota maji, jinga mai mai, mai mai. Lenga jonga yenge maji kokota. Mama. Le mama. Kokota. Yesu nashimwe. Ashimwe Yesu. Ego hama muri uko gusenga kwacu reka twishimikize umuririmbyi wa 91 avuga ngo gitandara Turaye 99 ugusenga. Oya ntacyo turayiririmba mu nyuma reka duhere kuri iko niyo numvise manutse dukwiye gutamburirako muri ibi bikorwa vy'Imana. Vuga ngo gitandara c'Imana urayizi? Ndayizi. Yego. Gitandara c'Imana reka nguhungireko kubw'imba zawe kera waramenewe none ubu mwihishemo ukura kakwimana nubwo nkiriho mw'isi we zawe gitanda arachimana we uzundeke wisunge we Mana we Mana ushoboye byose Mana ndiho turagushimiye ko Mana mutware uri Imana ikomeye Mana uri Imana uri data nta wundi dufite udutabara atari wowe ijambo ryawe riravuga ngo ntacyo uzongera isitibi akabanga abasabyi bawe ma Karibu mshikaji wangu karibu. Asante dokta. Karibu. Heshima yako. Dokta. Wewe mtoto wangu wewe. Karibu. Dokta. Usiseme mengi. Usiseme mengi. Yale nimefanya umeyaona? Ndio baba. Pole sana. Pole mwanangu. Pole dokta. Ndo mimi. Asante kwa msaada wako baba. Hey, mamangu wewe. Nimeona ndugu yangu, nimeona mtoto wangu wewe. Hey, tatizo. Sasa. Hey, pana kitu cha kufanya hapa. Tena nikupokeze. Tena manguvu mengi sana. Ndio baba. Hey. Yule mtu anafanya yale matendo yale. Ndio. Paka nimrudishe huko. Ndio. Tena chakuta kwako. Si ndio hivyo? Ndio. Dokta. Ndio. Leta mkono wako. Nimeona vitu vimekuwa poa.
lakini umekosa nguvu. Kashike machenge mao. Maji. Kashike machenge mao. Maji. Wendo mwanangu, shika. Hinda doroga. Ndogara umanga wecheo machi. Naelewa baba. Puliza tena. Maji. Nguvu nyingi sana kwako. Tumetafuta manguvu mengi tena sana kwako. Mwanangu. Ndio baba. Cha kufanya nimekifanya. Lakini nimeona kingine. Nini mzee Kipara? Chenye nimeona kadada bakameomba sana. Ndakafanya maajabu mwanangu, usiona noma. Ndio mzee Kipara. Paka, lakini wewe Ndio. nenda mwanangu, nenda usiona wasi. Lakini kesho kutwa uje nikuombe nguvu. Tena niombe wakina wajaragoni wa majashuneta manga weta. Ndio. Mamizimu. Tuombe nguvu mwanangu. Ongeza upate nguvu. Sivyo mwanangu. Ndio mzee. Nenda. Ndio mzee. Nenda mwanangu. Haya. Nenda. Asante. Asante. Nenda. Nenda mwanangu. Nenda mwanangu. Nimekufanyia mwanangu. Nenda nitakufanyia. Akadada nako. Takafanya maajabu. Aka. Kama tu sikia kaona. Mimi najua nimekaona. Tena kanafanya kameomba. Lakini nyuma ya Lucifer au Satani ni ndo mimi mzee Rupara. Yawe niho ni data. Ndaciye bugufi ma. Yezu nunganira icumuro zanje byose Mana kudutumira. Yesu we. Wakoze Mana kibi bigira bimbe kubitera Imana turaciye bugufi kubw'imbabazi zawe. Niwe wafite ubwira ivyanje byose byananiranye Mana we. Turishitiye musibira byawe Kristo Yesu. Turagusenga kwanje Mana kuri uyu musozi. Yandi tuje kumara iminsi 3. Mana turakwinginze ngo ubushobozi bwawe imbabazi zawe Yesu zongera zimanuke kuri uyu musozi. Dukeneye wa Mana we. Witeka Imana ubane natwe. Witeka Imana tugirire neza nawe. Mana turi hano kukuyu mama. Mana ungiriye neza Mana. Girira neza kukuri Imana ishoboye byose data. Mana iwe ukunda Mana yo mwijiro ababafumo mwiriza wenyine bikomeye ndabarikishije ubushobozi bwawe Yesu uhoraho we tugirire neza twovuga uko Mana utabare izari bigiye kuba bikomeye uzoroshe kandi dukuriye hisho n'izina rya Yesu Kristo ni wewe dufite wo kubwira ma ayiwewe Mana we tugirire neza ma twiyereke kukuri Imana ikomeye Mana we asandi kugiye gukora ibyananiranye ukabihindura niwe dufise tubwira Mana twiyereke uko twaje kuri uno mutumiro kuri uno musugira kangahe twiyereke kabiri igihe kimwe abayuda barasenga musi wa mbere baradodora nihumva suko bari kure ariko bari kugerageza imitima yabo badodora irya kabiri barinjira umunsi ugira gatatu baratabagwa none mwami natwe turi hano twaje nyagora ku ngoma tabara kukuri Imana ikomeye rengera kukuri nyagisubizo Mana we turakuririye Mana we tugirire neza bikomeye uzoroshe bigiye kuba mwami Imana uturengere duhe imbaraga zo kunesha ibigeragezo duhe umutima uciye bugufi kandi utuzinutse icyaha mu izina rya Yesu we kandi utugirire neza asandi Imana kudukoreye imitangaza ndakwiringiye papa na nyuma ya zeru zukora mwami nakubonye ukora ibyo nabasha gukora njewe kandi umwana w'umuntu atobasha gukora niyo mpamvu tuguhamagaye twiyereke kandi utugirire neza urakoze Yesu kuzumvishije ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo we amen. Amen.
Amen. Yego hama turiko turasenga nongeye kubona ibintu bibiri